Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu umuhuza TV. Numwe atuye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata c'umutekano, ubudandaji ndetse n'igisata c'ubukungu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Inyuma y'ivyabaye kwigenekerezo ya 21 Nyandagara y'umwaka w'ibihumbi 2026, uyu no wundi munsi uteye ubwoba mu gisagara ca Bujumbura. Turi ku munsi w'igenekerezo ya 25 Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2026, mu gihe abanyagihugu bari bagikurikirana hafi inkuru z'imiriro zimaze iminsi zibasira ibibanza bitandukanye vy'ubudandaji mu gihugu. Inyuma ya Galerie Ndayizamba na Galerie Le Parisien, Bujumbura yongeye kuvyuka yumva inkuru iteye ubwoba. Isoko yaKININDO ryafashwe n'umuriro. Umwonsi mwinshi wazamutse mu kirere caherereye isoko yaKININDO. Abantu bariruka, abadandaza bagerageza gukura mu maduka yabo ivyo bashoboye gukiza, mu gihe abajejwe kuzimya umuriro bariko baragerageza guhangana n'uwo mucanwa. Ubwoba budasanzwe mu bandi badandaza ndetse n'uruhagarara mu banyagisagara ndetse n'abene gihugu mu mihingo itandukanye y'igihugu. Kandi ikibazo kimwe catanguye kwibazwa niki: ese ibi bintu bizogarukira hehe? Kuko ikisigihe ca mbere Bujumbura ibonye isoko canke inyubakwa y'ubudandaji ifatwa n'umuriro. Kwigenekerezo ya 21 Myandagara nk'uko nabivuze, hasigaye habura iminsi ne gusa ngo uyu munsi ugere. Galerie Ndayizamba na Le Parisien nazo zarahiye, zituma abadandaza benshi bo mu gisagara ca Bujumbura bahura n'uruhombo rudasanzwe. Ivyo bari bamaze imyaka bubaka vyose bibumunyota mu munsi umwe. None uyu munsi ni Kinindo, kandi ico gihe gito kiri hagati y'izi nkuru zibiri kirakwiye gutuma umuntu wese yibaza ico bivako. Ese na amasanganya asanzwe? Coba ari kibazo c'umutekano w'amasoko? Hoba hari bitagenda neza mu buryo ikigero c'umuyaga nkuba n'inyubakwa z'ubudandaji bigenzurwa? Canke hari ikindi kibazo tutaramenya? Reka tubivuge neza. Ntituriko turagiriza umuntu uyu canke uyundi. Ntituriko turavuga ko iyi miriro yatewe n'umuntu canke ko hari umugambi wihishije inyuma, kuko ivyo bisaba ibimenyetso n'iperereza. Ariko benshi mu bategetsi ntibama bemera ko amaperereza aturutse kuri imiriro ku masanganya y'umuriro atohozwa neza kugira ngo batangaze ivyavuye mu matohoza. Ariko abanyagihugu barafise uburenganzira bwo kubaza ikibazo, kandi nivyo nyene natwe nk'itangazamakuru ryigenga dukwiriye gukora. Kuko iyo umuriro umwubaye turashobora kuvuga ko ari isanganya, iyo ubaye turatangura kwibaza. Ariko imiriro isubira kugaruka mu bibanza vy'ubudandaji bitandukanye, ikibazo ntikiba kikiri gusa kwisanganya ry'umuriro, kiba ari ikibazo c'umutekano, uburongozi, ubutabazi, ubukungu ndetse n'ubuzima bw'abene gihugu. Fyonda subscribe canke sabone ni utarafyonda kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse no mu makungu ya kure. Umuhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Ibujumbura uyu munsi igenekerezo ya 25 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026, abantu mu gisagara ca Bujumbura bongeye kubona amashusho ateye ubwoba. Umwotsi mwinshi hejuru y'ikirere c'isoko yaKININDO. Mu gihe umuriro wari watanguye kwigaragaza mu bice vy'ubudandaji, abari hafi y'isoko bakavuga ko umuriro watanguye mu gatondo isaha 5, kandi ko amakuru ya mbere avuga ko umuriro ushobora kuba watanguye mu gice kirimwe abadandaza ba matera. Sirene z'imodoka z'imyumuriro zumvikanye mu bice bitandukanye vy'igisagara, ariko kugeza ubu ikintu gikomeye kiracariho. Icatumye umuriro utangura ntikiramenyekana neza. Iyi nkuru ikarushiriza gutera amakenga kubera igihijemwo. Kwigenekerezo ya 21 Myandagaro mu minsi 4 iheze, umuriro ukomeye wari basiye Galerie Ndayizamba na Le Parisien, bibiri mu bibanza bikomeye vy'ubudandaji i Bujumbura. Raporo zatangaje ko umuriro watanguye mu gitondo kuri Galerie Ndayizamba mbere yo gukwira no kunyubakwa ya Le Parisien hafi yaho. Abadandaza benshi barasigaye bariko baragerageza gukura mu matongo ibintu vyari bisigaye, ariko mu mwanya muto igipolisi caje kubabuza ndetse canka ko hari n'uwinjira mu isoko kugira ngo abashe kurokora muri bimwe mu bidandazwa vyiwe. None uyu munsi nawo baye umunsi w'amarira, ubaye umunsi w'agahinda mu bene gihugu. Kinindo nayo irahiye.
kandi ikibazo kirakwiye kubazwa, mbega turiko turabona imiriro ibiri yabaye kubw'impanuka zibiri zitandukanye, canke turiko turabona ikimenyetso c'ikibazo kinini c'umutekano w'amasoko mu Burundi? Iki ni ikibazo gikomeye kidakwiye kwishurwa n'amakuru y'ibihuha. Nta kimenyetso cemeza ko hari umuntu yabigambiriye, kandi dukwiye gushinja umuntu canke urwego tutararonka ibimenyetso. Ariko kuba icatumye umuriro utangura kitaramenyekana nico nyene gituma hakenewe iperereza ryimbitse. Ku badandaza, umuriro w'isoko si inkuru y'umunsi umwe. Isoko ni ubuzima bwabo, ni amafaranga baziganye, ni amadeni bafashe, ni ibidandazwa baguze, ni amashure y'abana babo, ni amafaranga yo kwivuza, ni inzu, kandi rimwe na rimwe niyo soko ryonyene ry'umuryango wose. Iyo umuriro rero uza, ushobora guhindura imyaka myinshi y'akazi umwavu mu masaha make. Nico gituma iyo tubonye amashusho y'isoko ririko rirasha, tudakwiye kubona gusa inyubako iriko irasha, dukwiye kubona imiryango iri inyuma y'izo nyubakwa. Ariko ikibazo kiragutse kuruta Kinindo. Mu gihugu c'u Burundi tumaze imyaka myinshi tubona imiriro mu masoko no mu bibanza by'ubudandaji bitandukanye. Mu mwaka wa 2013 dusubiye inyuma gatoya, Marché Central de Bujumbura yarahiye. Ibimwe mu nkuru zikomeye z'umuriro mu mateka y'igihugu c'u Burundi, umuriro udasanzwe wagize umunyota isoko nkuru yose ya Bujumbura. Ico gihe igihombo ku badandaza no ku bukungu cari kinini cyane. Mbere bikanavuga ko kimwe ca gatatu c'ubutunzi bwose bw'igihugu cari kibitswe mu isoko nkuru ya Bujumbura. Ikibazo c'ukuntu isoko ryosubira kubakwa caramaze imyaka, kandi raporo yo mu ntango z'uyu mwaka yarerekanye ko imyaka irenga 10 nyuma y'uwo muriro, umugambi wo gusubira kubaka isoko ryari riri wari ugifise intambamyi nyinshi. None imyaka irenga 10 iheze, ikibazo nyamukuru niki? Nibiki abategetsi b'igihugu mu Burundi bigiye kuri iyo miriro yagiye irafata amasoko atandukanye mu gihugu c'u Burundi? Ese nize mpinduka zakozwe kugira ngo amasoko acungeregwe neza? Nihe bikoresho vyo kuzimya umuriro vyashizweho? Ni gute umuyaga nkuba wo mu bibanza bibarizwamo amasoko ugenzurwa? Ni gute inzira zo gusohoka zategurwa? Iyo umuriro utanguye, abajejwe kuzimya umuriro bashoboka gushika n'ingoga mu gihe kingana gute, canke se gute? Kandi abadandaza ubwabo ese koko barigishijwe iki kugira ngo bashobore gukingira ubuzima bwabo n'ibidandazwa vyabo mu minota ya mbere y'umuriro? Ico ni kimwe mu bibazo vyibazwa ku butegetsi, ndetse ibibazo duhejeje kuvuga bikaba ari n'ibibazo vyoronka inyishu ari uko abategetsi ubwabo babigizemwo uruhara. Ibi bibazo birushiriza kugira uburemere kubera ko kinindije inyuma y'uwundi muriro ukomeye wabaye Bujumbura, kandi si Bujumbura gusa. Mukibuka ko muri mukakaro uyu mwaka wa 2026 isoko rya Ngozi ryibasiwe n'umuriro, aho raporo yavuze ko umuntu umwe yapfuye, kandi hafi ibice 80% by'ibibanza by'isoko vyangiritse cane. Abategetsi bari bagitangura gusuzuma igituma umuriro watanguye n'igihombo cabaye. Iyo dushize hamwe izo nkuru, turabona ko ikibazo c'umutekano w'amasoko gikwiye kwigwa mu buryo bwagutse. Nituvuga ko imiriro yose ifise inkomoko imwe, nituvuga ko hari umuntu umwe ayitera, nituvuga ko ari umugambi wihishije. Ivyo byose bisaba ibimenyetso. Ariko turavuga ko iyo miriro isubira kugaruka mu bibanza by'ubudandaji, igihugu n'indongozi bakwiye kubazwa kuco baba ariko barakora bagendeye ku vyabaye hambere. Ikibazo c'umuyaga nkuba naco kirakwiye kwigwa n'abahinga. Mu masoko haba insinga nyinshi, ibikoresho vy'umuyaga nkuba, amatara, firigo, imashini zitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho. Iyo hari ikibazo c'insinga rero, ubushobozi burenze urugero canke installation itakozwe neza, murashobora gutangura. Ariko ntidushobora kuvuga ko arico catumye kinindisha, kuko iperereza ritaratanga iyo nyishu. Ico dushobora kuvuga nuko umuyaga nkuba ukwiye kugenzurwa kenshi kandi mu buryo bw'umwuga. Hari kandi ikibazo c'ibikoresho vyo kuzimya umuriro. Iyo umuriro utanguye, umwanya niwo kintu gihambaye cyane. Umuriro muto ushobora kuzimywa n'igikoresho kimwe mu minota ya mbere, ariko ushobora guhinduka umuriro munini iyo hatabaye igikorwa n'ingoga. Nico gituma ikibazo atari gusa kumenya niba ibiduga bizimya umuriro bihari, turakeneye no kumenya niba bishobora gushikaho umuriro uri, niba hari amazi ahagije, niba inzira zishobora gucamwo zarategekanijwe, kandi niba ibikoresho bikenewe vyose kugira ngo umuriro ubashe kuzimywa n'ingoga bihari. Ku badandaza hari ikindi kibazo gikomeye, assurance. Abantu benshi bashobora kuba baraziganya amafaranga menshi mu bidandazwa, ariko badafise ubwishingizi bushobora kubakingira igihombo. Iyo umuriro ubaye, umudandaza ashobora gusigara atakintu afise, ariko amadeni akiriho. Umwana aracakeneye amafaranga y'ishuri, umuryango uracakeneye ibifungurwa, kandi banki nayo iracakeneye amafaranga yayo y'ideni.
nico gituma umuriro w'isoko ushobora kuba ikibazo kimara imyaka naho umuriro bwawo womara amasaha make. Kandi nanone ntitwogarukira ngaha, ni ngombwa kwibuka ko inyuma y'aya mazina y'amasoko hari abantu. Hari umugore ashobora kuba yarafashe ideni kugira afungura akazu kiwe. Hari umwe mu basura ashobora kuba yarakoresheje amafaranga yose yarafise kugira ngo atangure ubudandaji. Hari umuryango ushobora kuba ubeshejweho n'iduka rimwe. Iyo umuriro uje rero abo bantu ntibaba babuze ibidandazwa gusa, baba babuze uburyo bwo kubaho. Nico gituma ikibazo gikomeye, ese ninde ashinzwe kugenzura umutekano w'amasoko? Iyo isoko ryatanguye gukora, ninde yemeza ko rifise ibikoresho bikwiye vyo gukinga umuriro? Ese ninde asuzuma ingene umuyaga nkuba kwirakwizwa mu bibanza bitandukanye vy'isoko? Ninde yemeza ko inzira zo gusohoka zifunguye? Ninde asuzuma ko ibikoresho vyo kuzimya umuriro bikora? Kandi iyo hari ikibazo kibonetse, ese ninde afise abajejwe kwemeza ko bikosorwa? Turakwiye kwibaza ikibazo cy'uko ubutabazi bukora. Iyo umuntu abonye umuriro mu isoko akwiye guhamagara nde? Imodoka zizimya umuriro zishika mu gihe kingana iki? Abantu bo muri iryo soko baza aho bahungira? Hari uburyo bwo gutabaza abantu bose mu gihe kimwe? Ibi bishobora kuba gusa n'ibibazo bito, ariko ku munsi w'umuriro nivyo bishobora gutandukanya igihombo c'ibintu n'akaga gakomeye ku buzima bw'abantu. Kandi uyu muriro wa Kinindo ntukwiye kwibagirana ejo. Ni ngombwa ko inyuma y'aho umuriro uzimye haba iperereza ryimbitse. Ni ngombwa ko hamenyekana aho watanguriye, ibikoresho vyari hafi yaho, uko umuriro wakwiragiye, uko ibikorwa vyo kuzimya vyagenze, n'icatumye umuriro ushobora konona ibintu ku rugero runaka. Izo nyishu zishobora gufasha gukinga uwundi muriro. Hari abantu bashobora kuvuga bati ni isanganya birashika. Ego amasanganya arashika, ariko igihugu gifise inshingano zo kugabanya ingaruka z'amasanganya nk'aya turiko turabona muri ibi bihe. Dushobora gukinga umuriro wose, ariko turashobora kugabanya amahirwe y'uko umuriro ukwira. Turashobora kubaka neza, turashobora kugenzura umuyaga nkuba, turashobora gushira ibikoresho vyo kuzimya umuriro hafi, turashobora kwigisha abadandaza, turashobora gukora imyimenyerezo y'ubutabazi, kandi turashobora kugira uburyo bwo gufasha batakaje ivyo batunze. Uyu munsi rero umwotsi wa Kinindo uri kuraduga hejuru ya Bujumbura, ariko ikibazo ntigikwiye guhera igihe umwotsi uzoba wagiye. Umuriro uzima, ariko umuriro urazima, ariko ibibazo biraguma. Abadandaza bazosubira kubaza uko bazotangura ubuzima. Abategetsi bazosabwa gusigura icabaye. Abahinga nabo bazosabwa gusuzuma ibintu ibituma imiriro ishobora kwiyongera. Kandi abanyagihugu bazokwibaza niba koko isoko ryabo ari ahantu hatekanye. Nkuko nabitanguriye ko kwigenekerezo ya 21 myandagaro uyu mwaka wa 2026 twabonye Ndayizamba na Les Parisiens. Uyu munsi ni Kinindo. Ejo ntituzi aho umuriro ushobora kuba, ariko dushobora kwibaza uyu munsi duti ni igiki dukwiye gukora kugira ngo ntihabe uwundi muriro. Kandi aha ni inkuru yacu ihinduka inkuru y'iperereza, noneho natwe tukinjira mu matohoza mu buryo bwimbitse. Ntitwifuza gusa aho umuriro watanguriye, turashaka kumenya igituma bishoboka ko umuriro utangura. Turashaka kumenya nimba ibitagenda neza mu gukinga imiriro. Turashaka kumenya icyo abategetsi babona. Turashaka kumenya icyo abahinga bavuga. Si ivyo gusa, kuko dushaka no kumenya icyo abadandaza bakeneye. Kandi kiruta vyose, turashaka kumenya niba hari inyigisho twokura kuri Kinindo imbere yuko uwundi muriro uba mu gisagara ca Bujumbura canke se mu yindi mingi itandukanye y'igihugu ukibasira izindi soko zitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi. Benshi babazeye ko uburaro n'uburamuko. Uko isoko si inyubako gusa, isoko n'ubuzima bw'abantu, isoko n'ubukungu, isoko n'imiryango, isoko n'akazi, isoko n'ejo hazaza h'abantu benshi. Iyi soko riherera igihugu cyose kiragira ico gitakaza. Naha tubaye tugarukirije ivyi nkuru ivuga kukungena isoko ya Kinindo yahiye. Mu yandi makuru turaza no kugaruka ku bindi byinshi biriko biravugwa ku maperereza yagiye arakogwa mu gihe tuza kumenya byinshi bitangazwa n'abahinga batandukanye iyo bamugukinga amasanganya ndetse nico abategetsi bariko barabona muri kino gihe kukungene amasoko akwiriye gukingirwa. Mu yandi makuru Mpanda hafashwa amagunira y'umoge mu Kagwema, abantu babiri barapfunzwe. Isaha zishira 2 z'igitondo kuri uyu ku munsi w'igenekerezo ya 24 shiri igenekerezo ya 25 myandagaro uyu mwaka, imodoka rivuye muri komine Bukinanyana intara ya Bujumbura igeze mu Kagwema zone Mudubugu mwibarabara RN5 yerekeza mu gisagara cy'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Inyamirama bibayisatse basangamwo imifuka irenga 5 yuzuye urumoge.
Abantu babiri umukenyezi Ndayisenga n'umugabo Harerimana baciye baja kubazwa muri komisariya y'igipolisi muri komine Mpanda. Ubwo rumogi co kimwe n'umuduga vyarimwe bikaba biri mu minwe y'Inyamiramabi komine Mpanda. Inkuru ikaba yemezwa na musitanteri wa komine Mpanda. Impusha zose zari zarahawe basavye uburenganzira bwo kwinjiza amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca Bujumbura nazo zahagaritswe. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe na buramatari w'intara ya Bujumbura Aloys Ndayikengurukiye kugenekerezo ya 24 Myandagaro umwaka wa 2026. Ayo impusha zose zari zahawe basavye urusha rwo kwinjiza ivyuma bito bito nk'amakinga n'amapikipiki zafuswe zose. Inyuma yuko vyabonetse ko hari bamwe bafise za magendo. Nkuko iryo tangazo ribivuga, abafise amapikipiki canke amakinga bakeneye kuronswa urwo ruhusha basabwa kwitura ibiro vya buramatari kugira baronke urusha rushasha. Buramatari ashimangira ko inyuma y'iri tangazo ata moto canke ikinga vyemerewe kwinjira mu gisagara ca Bujumbura bitaronse uruhusha rushasha. Iryo tangazo rirongera rikamenyesha ko imbibe zashinzwe ku bagendesha amapikipiki n'amakinga zibandanya kubahirizwa mu gihe udafise urusha rukwiye, kandi uzorenga kuri izo ngingo azobihanirwa hisunzwe amategeko. Reka tubageze ko vyinshi biri muri iri tangazo. Republika y'u Burundi, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, intara ya Bujumbura, ibiro vya buramatari. Itangazo: buramatari w'intara ya Bujumbura aramenyesheje bene gihugu bose baronkejwe impapuro zibaha uburenganzira mfata kibanze bwo kwinjiza mu gisagara kubagendesha amamoto n'amakinga zo ko zihagaritswe zose zitagifise agaciro kumvo zuko hibonekeje ko benshi biganye izo mpusha mu buryo butemewe n'amategeko. Abifuza gusaba kandi impusha bo kwitura ibiro vya buramatari kugira higwe ukuntu bazironswa. Kubw'iyo mvo nta moto canke ikinga yemerewe kwinjira mu gisagara itararonswa urusha rushasha. Haribukijwe kandi ko imbibe zashinzwe kubagendesha amamoto n'amakinga zibandanya kubahirizwa mu gihe udafise uruhusha uzobirenga ko azobihanirwa hisunzwe amategeko. Bisabwe abajejwe intwaro n'abakomiseri b'amakomine mu gipolisi harimwo ivyapa ntarengwa vyashinzwe kubagendesha amamoto n'amakinga gukurikirana ko iyi ngingo yubahirizwa. Murakoze. Bigiriye Bujumbura igenekerezo ya 24 Myandagaro umwaka wa 2026. Ni itangazo ryashizwe ko umukono na buramatari w'intara ya Bujumbura General Major Aloys Ndayikengurukiye. Ni vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Mu Kirundo ikibazo c'amazi coba kigiye gutorerwa inyishu. Haciye iminsi havugwa ikibazo c'ibura ry'amazi mu gisagara ca Kirundo ndetse na henshi mu mihinga itandukanye y'igihugu. Vyatuma abanyagihugu bidogera ishyirahamwe rijejwe gukwiragiza amazi n'umuyaga nkuba Regideso. Abahinga muri Regideso baviriye hasi ico kibazo mu gisagara ca Kirundo bafadikanije n'abarongoye iryo shyirahamwe mu karere k'uburaruko, aho bariko bakurikirana habaye ikibazo kugira bagitorera inyishu abanyagihugu ba mu gisagara ca Kirundo basubire kuronka amazi. Felix Ndayishimiye arongoye ishyirahamwe Regideso mu karere k'uburaruko amenyesha ko bamaze indwi barondera habaye ikibazo catumye igisagara ca Kirundo kibura amazi. Akamenyesha ko basanze ipompo zose zarakoreshwa mu gutanga amazi zarapfuye. Ubu bakaba barondeye izindi pompo. Umugwi wa Regideso ukaburiko urakora cyane usubiriza izo pompo zari zarapfuye kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Yizeza abanyagihugu mu gisagara ca Kirundo ko muri indwi itangura kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 24 Myandagaro amazi bazokongera kuyaronka nkuko vyahora nka mbere. Akamenyesha ko ibikorwa bigeze ku bice 70% byo gusubiriza ivyapfuye. Asaba abanyagihugu kubandanya bihanganye kandi ko iyo habaye ikibazo muri Regideso badatekana bidatoye umurongo. Felix Ndayishimiye akamenyesha ko ayo mazi cyangwa umuyaga nkuba bibuze iryo shiramwe naryo riba ririko rigira uruhombo kuko hambavu yo kubirya leta n'umudandaza. Akamenyesha ko ritaryoherwa no kuja mu ruhombo. Uyu ashikiriza vyinshi kuri iki kibazo cyo mu gisagara ca Kirundo. Ni mu gindwi yose iheze ikaba yaruheze umugwi w'abakozi ba Regideso bamaze bakora kuri ico kibazo ko gitorerwa inyishu. Kuva amazi abuze mu gisagara ca Kirundo, ibido y'amazi ikaba yaciduga ku giciro kubayagurisha bayakuye ku mabombo ya Rusengo, aho yavuye ku mafaranga 1000 akaja ku mafaranga ari hagati y'1500 ndetse n'amafaranga 2000 vy'amafaranga y'amarundi. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tujucikwa n'ivyo dushikiriza kuri no mbonesha kure. Usangiza no makuru bagenza aho bari hose mu mihinga itandukanye y'igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko
no muhuza TV amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya. Imana ibahezagire.